Shalom shalom turabaramukije mwese bivanye naho mwerereye mwiriwe canke mwaramutse hama niya channel yacu ya Albi TV turabizi ko twama tubanezereza turabizi ko mudukunda mwamudukurikirana umwanya wose uyu munsi murabona ko tufise umutumira mushasha mutari mwabona ngaha tutabazanira mugabo uyu munsi tugomba tuyage nawe muje kumviriza ivyo tuza kuyaga nawe muje kumviriza ivyo aza kutubarira arafise impano ni bajya bafise impano zitandukanye twabariye ko tuzobazanira abantu baririmba gospel baririmba sekira impano nyinshi zitandukanye tuzokoma tubazanira tuzokoma tubanezeza kimwe gusa turasaba yuko muzokoma mudukurikirana muje kugira ama subscribe muje kugira ama like muje kugira ama comment kidondore kugira tuje kumviriza ico afise ni sawa meze neza cyane ndashima Imana. Hama idondora abantu bariko baratwumviriza. Hama nitwa Pat K. Hama nkaba ndi umuririmbyi wa gospel umurape. Yeah. Pat K canke Pat K ni izina wiswe n'abavyeyi ni izina ryiwawe ni izina ry'umuziki. Pat K ni izina urumva ni abbreviation kubera abavyeyi banyise NICITERETSE Patrick. Urumva rero kuri iyo Patrick ni abbreviation nyine nagize ni ya Pat ndafata n'ijya ke ya nyuma ihereza niyo hama Pat K ni inde mu majambo make urashaka kuvuga ati Pat K ni umuntu ameze uku n'uyu nyine ukidondora abantu uriwe nyene. Pat K cyambere Pat K ni umuririmbyi w'umurape hama ikindi Pat K akaba asanzwe icyo novuga sanzwe ndi umuririmbyi hama nkaba nkijijwe ya nico je novuga mbona novuga hama Pat K abantu benshi bashaka kwibaza no muririmbyi aririmba iki ni umuririmbyi aririmba gospel n'ubutumwa urumva n'ubutumwa umuntu ariko aratanga ni nka message umuntu ariko arahaba abantu yagakiza umuntu yaba yakiriye ico yakiriye muri we kubera niyo devoir nyene dufise nk'abakristo tutegerezwa gukora ya hama Pat K usenga he je nsanzwe usengera kuri Eglise ya Christ Embassy iri mu Kigobe. Hama baratanguye umwuga wo kuririmba canke se impano wamenye ko ufite impano yo kuririmba ryari gihe namenye ko mfite impano urumva bitangura nyene ukiri mutoyi hajya ukiri muto nyene urabona nk'ubu mu mashuri kujya kuntu bagira ugasanga nkatubwe twize amashuri amwe gutya hari gihe cy'ibibazo nyene wasanga nyene mukira amanota ku byo kuririmba wasanga rero hageze umwanya wasanga nyene abantu babiryoherererwa hama ibintu genda biraza buhoro muri eglise ibintu byuko gushika n'ubu yeah. Hama utubare yuko watanguye kera ntiwaba wibuka mu mwaka watanguye kuririmba umunsi wa mbere wagiye kuri microphone urafata microphone nk'umuririmbyi yeah. Hama nyene umunsi natanguye carrière solo nyene hari muri 2018 niyo nasohora indirimbo yanje ya mbere ya indirimbo yawe ya mbere wayisohoranye nande indirimbo yanje ya mbere kubera iyo ndiko ndavuga ni pare yiwanje y'indirimbo mugabo hari izindi ndirimbo natwagiye turakorana n'abandi nyene umenga ari imwe yo muri 2017 ndi kumwe na groupe nari nsanzwe ndimwe yitwa Dunamis Rap urumva niyo groupe nari ndimwo hama iyo ndirimbo niyo twaririmbye twa ALIAS niyo twahereye ko hama après yo muri 2018 niyo naciye ngenda rero ndakora indirimbo yiwanje yitwa Dutambe ya hama uririmba muri collage canke urafise groupe uririmba ambo ndafise ubu kwanza ndirimba kwanje ndakora carrière solo sindirimba muri korale urumva ni carrière solo mugabo ndafise team nka famille imfasha gupushinga umuziki wanje hama abantu benshi bashaka kwibaza ati mbe watanguye kuririmba biguturutseho canke ni ikintu warabiye ku bandi eske mu gutangura kuririmba ni ibihe bibazo wagiye urahura navyo gushika uyu munsi ibibazo umuntu ahura navyo ariko aririmba ni vyinshi
cyane cyane ikibazo kikunda kugorana cyane n'uburyo urashobora kuba ushaka gukora ibintu urumva urashobora no guplanifya kuko indirimbo kanaka mu mwaka ariko bivanye n'uburyo ntushobora kuzishikako ikintu ingorane ya mbere ukunda gushika n'uburyo hama ikindi kintu novuga gikunda kugorana ni kuronka nyene support y'abantu icyo kintu kirakunda kugorana cyane. Amakuru uyu munsi kuririmba kwawe ubifashe gute uri kurapanga iki niki kintu uri kurapanga muri wewe cuko wihaye ikintu cyo kuririmba? Kwanza objectif kwanza yiwanje ni kugira ntange ubutumwa biciye mu ndirimbo ziwanje nange message hama ikindi kintu niko ndapanga ndafise indirimbo shasha yeruka gusohoka yitwa Hararyoshe indirimbo yitwa Hararyoshe bashobora kuyisanga kuri YouTube ni audio video hama ibindi bikorwa nyene turiko turategura bizoza imbere tuzobibabwira. Hama abantu benshi barashobora kwibaza ati uramaze gusohora indirimbo zingahe urihimbira nizo ucanke uzikura hanze nizi wawe urakreya wenyine ukandika muri turazi yuko abantu ba gospel cyane indirimbo muba mwakuye muri Bible ese kuri compore indirimbo ziwawe canke uzikura handi nka bamwe bamafata indirimbo tuvuge urabonye example abandi bararirimbya hariya hamukaza nawe ukayisubiramo ivyawe bigenda gute? Kwanza mbere yuko ukora indirimbo urumva ni inspiration uronka ukaba ugasanga hari ijambo uri kuramedita muri Bible uri kurasoma nk'ijambo ry'Imana hari ijambo uri kuramedita ukumva hari cyo wewe utanga kubera sindi pasteur ngo ngende imbere y'abantu ngo ndarivuge ariko bivanye n'Imana yanje Imana yamaye yo kuririmba cyanda bishikisha rero muri iyo nzira. Eske Patrick hariho competition wari wajamo y'abaririmbyi baririmba gospel? Yego ndamaze kugenda muri imwe umenga hari 2017 naragiye muri competition ariko sinabashije kugira amahirwe yo gutwarana nabaye wa kabiri mugabo nivyo ndabishima Imana. Aho ni ubu uri kuriteza imbere y'uri kuraja muri competition y'abandi niho ucumenyera uko ufise impano uko uri kuraduga muri competition niki kintu wabonye ni ushaka kubarira abandi ati nk'abantu benshi batinya kuja mu ma competition niki cyane ubu hari abantu benshi usanga batiyemera mu kuririmba sote bababwira ati ngo muje muri competition turaba impano zanyu ugasanga bariko barabineglige eske muri competition niki kintu wabonye cyakudogirije ko yaho aruri? Urumva ikintu kwanje je mbona nobwira umuntu competition si kintu umuntu yoza ngo akubwira ngo kanaka ngo genda urumva kubera urashobora gusanga nyene kubera uri kuramuforsa gukora ikintu kanaka ugasanga giye atanabishaka competition nyene ni urumva ni kintu nyene woba mwaje muri ya etape ni nabona umenga nyene ngize competition nivyo vyombera vyiza ariko rero hariho n'uwundi atabona yuko kuja muri competition ari vyo vyiza nushobora kumuhata urumva umuntu wese akora ikintu kimujemo. Patrick tubareye yuko uririmba gospel eske kugira utere imbere mu ndirimbo ziwawe niki kintu uri umuririmbyi ugomba gukora? Icyambere kwanza urashira Imana imbere mu bikorwa byawe ugasenga cyane kubera na hantu Imana yokura umuntu itomugeza sivyo. Icyambere kwanza no gusenga hama maze gusenga nyene ugakora cyane kubera udakoze naho Imana nishobora guhezagira umuntu adakora hama ugacukora cyane hama ibindi byose bica bigenda neza. Tubarire ko umaze kugera ku ndirimbo ziwawe ewo tubarira amasengesho akoresheje kugira ushika ahantu ugeze? Amasengesho nakoresheje umuntu ariko aravugana n'Imana ni ibintu byinshi urumva asaba si ngombwa ati ngo nje ngango amasengesho yanje ngunda gusenga naya gusa hari amasengesho kandi kuvuga urumva igikuru no kuvugana n'Imana urumva ibindi nyene bica bigenda neza. Hari nk'abantu bavuga ati kwiriza ugafata umunsi ugafunga ukiriza ubusa uri kurasenga niho Imana ishaka kukuduza eske niko bigenza? Urumva amafungo nyene nk'umukristo hari igihe urayagira kubera uri kurasenga amafungo kubera ngiye kuza ndavuga ngo urumva no wanangwe kuvuga rero ijambo ry'Imana mugabo hari igihe
umuntu aba akenewe gufunga kugira yegereze Imana cyane. Hama Patrick nabaye baririmbyi ba gospel uzi ngaha bamaze gutera hejuru bagusumvya umaze kwegerana umaze kuyaga. Abaririmbyi ba gospel ni benshi cyane. Hariyo GN, hariho Noraske, ni benshi nyene sinzi ko no bavuga ngo ndabaheze, ni benshi tu. Hama muri abo benshi tuzi ko hariho abamaze gutera imbere. Eske muri abo baririmbyi umaze kubayagira ubabarira faiblesse wa office niki kintu bakubarira? Ibintu tuyaga ni byinshi, ni ibintu byinshi. Hariho nibindi usanga umuntu umuvugana ariko udashobora kugenda kuri kamera ngo ubivuge, ni ibintu byinshi tuvugana cyane. Abantu benshi bashaka kwibaza Patrick muri iyi minsi urafite manager ariko arakumanagera mu ndirimbo ziwawe? Ndafise team, si ko ngo manager ngo agufasha iki, kubera aba manager ari ubwoko bwinshi. Hariho umumanager ashobora kuzana amahera ku bikorwa byawe, hariho n'uwundi ashobora kuza urumva agufasha nyene mu bintu bitandukanye, ivyumviro, agufasha mu bintu bijanye na nyene no gukoresha nani amarezo sociaux iwawe, ibintu nk'ivyo. Manager bariyo, ndafise team yitwa Zoom Dream, niyo ndi kumwe nawe ubu imfasha. Hama Patrick akabazo kandi eske ntuwe muririmbyi umva ushaka yuko mworirimbana ngaha kugira uduge hejuru gusumvya kugeza? Abaririmbyi ni benshi cyane. Ubwo urafise wowe wemera ushobora kuvuga ati ndirimbanye n'uyu muntu intoze yanje irashaka kuvuga barakoro yo ngaha. Umuririmbyi wese urondeye nuko ubuzi yuko hari indi etape aza kugushikanako cyane, hari ahandi hantu ashobora kugushika. Kurumva abaririmbyi feno ririmbana ni benshi, kandi ndamaze gutangura featuring, ndafite featuring indirimbo yitwa Espace twakoranye na Noraske. Urumva nyene, urumva ni bivana na orere y'umuntu ngene murapanga ibintu. Umuntu ariko arapanga, rero ninabona abo bikeneye ko dukorana nzobamenyesha nta kibazo. Hama Patrick urashobora kuririmbira abantu ukabaririmbira indirimbo ziwawe ufise ukababarira n'ibintu uri kurateganya imbere yiwawe, byoba byiza gusumba yuko ushobora kuvuga ati mfite indirimbo ziwanje naririmbye indirimbo kugira n'abakunzi bariko baratwumviriza sote bumve izo ndirimbo ufise uri kura prepare. Namuva ko jewe noba mpomvye kuko muri we mfise ubuzima buzimvye, nari mu mujima atabuzima nkifise, kubw'urukundo rwiwe arazaranyigura wese. Ibyago nari mfise byarahavuye, ubuntu bwiwe ubu bwarahagiye, ubu morana nawe mande gushika Sunday. Nzo kwama ndamuvuga ndamurapara bikwiye kuko niwe kingi yanyiyegereje ntabikwiye. Aragemana husha ndamwita sniper, ushatse umwite papa waba papa, niwe avuga ijambo rimwe gusa bikaba. Amamagara izina mwana wanje nkita ibitari ku murongo bica bifata inzira niwe nyene. Oya na wundi yo bikora ahari ubugaragwa, yahashize amazi yemera aritanga ngo ngirigwe imbabazi. Itandukano ryariho rikikukunywana, ubu niwe papa nanje nkita umwana. Patrick aho niyo n'indirimbo yawe iyo yaramaze gusohoka canke niri muri ntozo tarasohora? Indirimbo ni indirimbo imaze gusohoka, indirimbo iboneka kuri YouTube yitwa Hararyoshe. Ushobora kwisanga kuri YouTube iri kumwe nayo, urumva ni audio video. Hararyoshe bisigura hararyoshe nyine muri we hararyoshe, muri Yesu, kuba muri Yesu hararyoshe, kubera niyo turonkera ibintu byose, umunezero, amahoro, ikintu cyose. Iyo ndirimbo yawe abantu benshi bashaka kwibaza wayisohora nayisohore muri Jimmy This House, nihajya kwa GN, kwa GN. Ujya mu producer? Ni GN, yani agukorera indirimbo. Abantu kubankorera indirimbo ni benshi, ndafise n'umuntu ankorera ama beats. Ndafise umuntu ankorera beat azi nyene gupanga nyene, tumaze kunywana cyane, yitwa I Be on Beat. Hama na GN agaca afata amajwi nuko.
Hama Patrick utaraba umuririmbyi hariho ubuzima wowe waraciyemo utari uburirimbyi kubera hari abantu benshi usanga baririmba bakabanza bakaja mu ndirimbo z'isi hama bakagaruka muri gospel esko barabanje guca mu bundi buzima utararirimba gospel oya sinarinze guca mu bundi buzima urumva natangiye kuririmba ndirimba gospel direct abantu baririmba gospel murumvishe uyu n'umukunzi wanyu yatanguye kuva kera kose mugabo uyu munsi ageze ahantu tuvuga yuko ariko ariteza imbere mu kwiteza imbere ni vyiza yuko mwomushigikira ni vyiza yuko mwobana nawe impano yiwe ikaduga gusumvya ahageze arafise indirimbo ziwe ariko arategura kandi umva niwe wenyine wikompoza indirimbo ziwiwe afise impano abantu benshi badakunda kuba bafise ugasanga abantu bamwe barazi kuririmba barafite ijwego mugabo ntibazi kompoza hama Patrick urashaka gushikiriza abantu bariko baratwumviriza ijambo nyamukuru ushaka kubabarira tucane nk'abantu batarakira Yesu n'umwami n'umukiza ukagira ico babarira mu ndirimbo ziwawe ikintu je no babwira nuko igihe umuntu ariko arabaho urumva ubu n'ubuzima bwo kwisi nukumenya yuko imbere inyuma y'ubuzima bwo kwisi hari ubundi buzima umuntu azokwinjiramo yakamenya yuko hari urumva umuntu atakiriho hari ubundi buzima yinjiramo rero umuntu nukugerageza akaraba umwanya wiwe akawukoresha neza mu gihe akiri ku isi Hama Patrick turagushimiye cyane ku mpano yawe ufise turaguhaye courage vraiment hama tunabwira n'abandi mwese muri ko muraturaba mugende mu mushigikire hama nimwibagire kugira ama subscribe nimwibagire kugira ama like n'ama comments kuko ni vyiza muradushigikira uyu munsi natwe turamushigikira ni vyiza yuko twese twama dushigikirana Patrick ikindi kibazo eske kuri uyu munsi ubona gospel ngaha mu Burundi hagaze gute ibintu vyo gufashanya ibintu byo gufashanya gospel bihagaze neza vraiment ni neza ni namwe tugeze ko ni ibintu byiza cyane Ese Patrick mu gihe bateguye concert yo kuvuga ati turabe abantu bafise amatara ubona bagendera kuri ye critère ubona bacagura abantu bose cyangwa barafise critère bakunda gukorerako kuri icyo kibazo nibaza ko umuntu yobaza abantu babitegura kubera je nabitera mu ntegura ibintu by'amakonsere sishobora kumenya ati ngo baraba ibi nibi cyane sinzi eske umuririmbyi amenyekana mu gihe hari iki urumva umuririmbyi mu kumenyekana nyene ikintu je novuga bivana n'igihe nyene nigiye kubera ari igihe ushobora gukora cyane ariko rero shimira abantu bariko baratwumviriza unabibutse yuko bamashigikirana mu gushigikirana kwacu ni kantu bamagira subscribe bakagira like urashaka kubashikiriza ukanipresenta nawe yiwawe bakagenda bakazokugirira byo bavyiza twese turiko turafasha YouTube yanjye channel yitwa Pat K official urashaka kugenda hajya hari indirimbo ushobora gukurikirana hama nimwibagire no kugira subscribe hama nimwibagire no kugira subscribe kuri channel ya Obeti Albin TV